Bakunzi ibiganiro bishaka kumbuga hwaniro z'uruganda rwa imbere ndabaramukije. Kazi dusobanukirwe hamwe ivyerekeye bimwe mu biri mu gitabo c'intunganyo y'imbonakazoza y'igihugu c'u Burundi. Haraheze imyaka 2 igitabo gitunganya imbonakazoza y'u Burundi gitewe ku mukono na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Muri iyo ntunganyo hategekanywa yuko mu 2040 Uburundi buzoba ari igihugu cifashe, mu 2060 kikaba igihugu giteye imbere. Ibisigura yuko umurundi wese muri ico gihe azoshobora kwinjiza amafaranga yababa amadolari 200 ku mwaka. Ibiheza bigasha bitanga urugero rw'iterambere ruri ku bice 11 n'igice kwijana. Ivyo biruko mu gihe uno munsi umurundi yinjiza amafaranga yababa amadolari 355 ku mwaka, ibice bitanga urugero rw'iterambere ruri ku bice 3 n'igice kwijana. Muti none dushobora kubishika ko gute mu 2040? Nkuko biri muri iyo ntunganyo, ibisata 3 nizo vyashizwe imbere kugira ngo hashigwe mu ngiro iyo mbonakazoza. Navyo ni igisata c'uburimyi, igisata c'amahinguriro n'igisata co gucukura ubutare. Turabire hamwe ivyerekeye uburimyi kuko arico gisata gitunze abarundi bababa ibice 85 kwijana. Muti none umuryango usanzwe utunzwe n'uburimyi uwo burima kangahe mu ndwi? Kuri benshi ni 2 canke 3 mu ndwi. Ibiheza bigatanga urugero rw'iminsi ruri hagati ya 36 na 40 mu bihe bibiri vy'irima. Bisigura ko iminsi 325 umurundi ayimara arindiriye umusaruro. Hagati aho iyo minsi umurundi amara hagati y'irima n'iyimbura ubiteranije n'ibindi bisata bigize ubuzima bw'igihugu biza guhuriza hamwe kuduha urugero rw'amadolari 355 ku mwaka ku murundi, ari navyo bitanga urugero rw'iterambere ku bice 3 n'igice kwijana. None twobigenza gute kugira ngo mu 2040 tube twashikiriye ya mbonakazoza yo gushika ku rugero rwo kwinjiza amafaranga agera ku 200 by'amadolari y'abanyamerika, mu gihe uno munsi tugumye kuri uyu murindi ico gihe cogera umurundi ageze ku madolari 616 gusa. Hamwe rero igisata c'uburimyi n'ubworozi, amahinguriro n'igisata co gucukura ubutare vyoterezwa imbere rimwe, wa murundi amara imisi 325 arindiriye umwimbu yoshobora kuyivyaza umusaruro mu kuja gushora ivyo yimbuye muri ayo mahinguriro, akaronka gutyo akazi kamufasha kwinjiza amafaranga amufasha kwikenura mu gihe atarashobora kwimbura, hanyuma ayo yinjije nayo mu gihe ashoye umwimbu wiwe akamusahiriza akanamufasha gutera imbere ku rugero rushimishije. Ariko rero mugobe mwibuka yuko dufise imyaka 15 gusa yo gushira mu ngiro iyo mbonakazoza yo kuba igihugu cifashe mu 2040 uhereye mu mwaka wa 2025 ugashikana mu mwaka wa 2040. Duhiriwe duhishije, haherutse gushirwaho inzego nshasha z'abashinga amateka, abakenguza amateka n'abajenama ba komine. Bano bafise igikorwa gitoroshe cyo gushira mu ngiro ino mbonakazoza. Birashoboka ariko bisaba gusiganwa n'umwanya. Twitege yuko bizokunda mu gihe uno munsi intunganya y'amafaranga leta igiye gukoreshwa mu 2025 ushira 2026 ruri ku rugero rw'ibice 4 n'ibice 6 gusa kwijana.